Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe rw'abakristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro Abakunzi b'amahoro. Turamukije mwese muriko muraba televiziyo Heritage tubaha kaze mu kiganiro c'abakunzi b'amahoro aho twizera ko muri benshi muriko nayikurikirana ko turazi neza ko kino kiganiro kirega ngo cubaka imitima yanyu kibahe ubumenyi kanaka mwakira ubwenge bw'Imana mumenye ico Imana ibifuza ko. Rero mu kiganiro c'uno munsi ni kiganiro kidasanzwe aho dufise umutumire aza kutuyagira ku ruhara rw'abakristo mw'itunganywa ry'igihugu. Ndazi ko benshi bifuza kugira uko gutahura cyangwa kukumenya muga umutumire no munsi araza kutwagurira mumenye uruhara rwanyu. Rero nashaka ndamuhe umwanya yidondore ariko adukurikirana. Murakoze, nitwa Remy HAVYARIMANA, nkorana n'ishira hamwe Maison Lieu d'Espoir canke ikigo c'ivyizigiro. Ariko murakoze kandi kuza twitaba mu kiganiro c'abakunzi b'amahoro aho uyu munsi zo kuvugana ku ruhara rw'abakristo mu itunganya ry'igihugu. Imbere ko zo kwinjira ahantu zo kuvugana kubijanye n'uruhara rwa mu itunganya ry'igihugu, nashaka muduhe insiguro mbega iyo havuzwe abo mu Kristo abantu botahura iki? Umukristo ni jambo kumbure tugiye muri Bibiliya tubona ubwa mbere ryavuzwe n'abantu baba aho bita Antiokia. No kuvuga hari haize imyaka mikeya washaka Yesu yaduze yapfuye arazuka nyuma araduga mu ijuru hanyuma mugabo kubera hari hasigaye abigishwa biwe. Abigishwa biwe ntibiswa abakristo igihe Yesu yarakiri ku isi. Bagiye kwitwa abakristo mu nyuma naho nyene atari Yerusalemu canke aho Yesu wenyene yakoreye mugabo mu bindi bisagara aho abakristo bari bamaze canke abari bizeye Kristo bari bamaze gushika baravuga ijambo ry'Imana hanyuma bari bamaze kumva inkuru rero za Yesu ingene yigenza itandukaniro ryiwe kuko ico gihe hari inyigisho nyinshi nkuko nuno munsi hari inyigisho nyinshi abantu bizera bitandukanye. Abantu rero bari babonye abo uwo mugwi utandukanye n'abandi ufise imigenzo nk'iyigishijwe na Yesu baca baragira bati aba n'abakristo. Kuba umukristo rero nico nukuvuga yuko n'uyemeye inyigisho za Yesu Kristo akazigenderamwo akiyemeza washaka gukurikiza canke gufata Yesu Kristo nk'akarorero nk'umwami wiwe nk'umwigisha wiwe. Cane muri iki gihe kumbure niho ho kuvuga hari abigisha benshi abantu bakurikira. Muranzi ko n'igihe ca Yesu Kristo hariho n'uwitwa Yohana Umubatizi benshi bariko barakurikira mbere hariho na bamwe barabigishwa biwe baciye babigishwa ba Yesu. Barabigisha benshi rero abantu bashobora gukurikira rero Yesu nawe wacubu wa Yesu no kuvuga ko wemeye izo nyigisho ziwe wemeye kurondera ubwenge bwiwe no kuzohavusa nawe kugira ushoboye gushushanywa nawe. Umwe Kristo rero nuwo yemeye gukurikira Yesu Kristo akemera inyigisho ziwe. Kuvuga ko yemera inyigisho ziwe rero no kuvuga ko uzitahura hanyuma kandi ufise intego yo kuguma zirondera kugira ngo uzitahure kurushiriza. Nguwo rero umukristo. Yego murakoze cyane. Twavuze uruhara rw'abakristo mu itunganya ry'igihugu. Mbega iyo bavuze igihugu cyacu cy'igihugu bisabwa iki? Nshimvuga ko ngahe ibi byose byinjira mu mugambi w'Imana. Imana ifise ku bantu, Imana ifise ku isi, Imana ifise ku byo yaremye. Kenshi dukunda kwibaza ngo umuntu yubaha Imana niwe aba ari mu mugambi w'Imana, niwe ariko arakorera Imana. Mugabo burya n'umuntu atubaha Imana arakora ibintu atazi ko ariko arakorera Imana mugabo akaba mu mugambi w'Imana. Kuko hari naho usanga no kugaba benshi bakora ibyo kugira ngo bashitse ubugombe bw'Imana. Biratangaje ariko nuko kugaba
Ego erega nuko nyene hajya Yuda yaragavye mu kugura Yesu mugabo yatamugura ntituba natwe twaramenye Yesu ariko kandi si ico gusubiravye ukugaba bivana n'ico ugomvye kuvuga igihe umuntu agavye kwitegeko ribi kuko atinya Imana akaja mu bugombe bw'Imana ni navyo mbere washaka byerekana abahizi bubasha Imana bari mu ijambo ry'Imana kuko iyo dusoma hariya mu gitabo candikiwe Abaheburayo ukaraba hariya ku gice cacu ca 11 aho batwereka abo bita abahizi mu kwizera n'abantu hageze igihe bakaba bakagabira uburongozi bw'aba buhari nka bose uhereye kuri kumbure dufashe Aburahamu ivyo yagize mu kugira ngo ave mu gihugu ciwe aje Imana imubariye bwari ubugaba kuko ntawe abyemera mu muryango ntawe babona nyene ko yahemutse uje kuri ba Yosefu urabona icatumye aja bwa mbere yankwa nabo bavukana nuko yari avuye mu migenzo barimwe akaja ahantu agaca avuga ko akundwa na se wiwe mugabo yaragabagabiye abo bavukana no kuvuga imigenzo yari hasanzwe yarayivuyemo noneho nigihe ashitse kwa Potifari yagabiye umugore wa Potifari ubwo bwari ubutegetsi bukomeye cyane mugabo bica bimushira mu gupfungwa ariko kandi urumva niho rero yategerezwa guca kugira ngo ashike muri wa mugambi Imana mubarira mu vyiyumviro by'ibyo ntivyari gushoboka ariko nuko vyari bimeze uje kuri Mose uje kuri Dawidi uje kuri aba bose twita ko arabahizi mu byo kwizera hari hahantu bagabiye imigenzi hari ubutegetsi buhari kuko butari mu bugombe bw'Imana bo bakagira ati Imana igomba iki yaja muri ico rero bigaca bimushira mu nzira mugabo kandi cyane cyane ugaca usanga rero kenshi bica bituma haba inkurikizi akenshi rero benshi bibaza ngo kuba mu bugombe bw'Imana no kuvuga ko ucuca ahantu kwisima hameze neza siko bimeze ubandanije ukaraba nk'igihe ca Daniyeli yamenyekanye ko kubera yabanje gutabwa mu bwobo bw'intambwe kandi hajya nubwo batabivuga neza nibaza ko Daniyeli yabanje kuraga imbere yuko agenda ko nta numwe bari bwate mu mwobo w'intambwe ngo aveye nico kimwe n'abajya bagenzi biwe batatu bavuye batawe mu muriro bo baranabivuze neza bati twebwe naho Imana twizera itodukiza ntidushobora gusenga ico gishushanyo no kuvuga bari mamaze nko gusinyira urwo rupfu bari bazi ko baca bapfa kandi nabo nyene bari bazi ko atawe mu muriro muri ubwo buryo bavuyeyo igitangaza rero cabaye kijya cuko bamaze kugwayo umwami niwe yatanguye kugira ati bega burya ntitwatayeyo batatu none ko mbona bane nibindi mu majambo make rero naho ikibazo rero duca tubona nariko ndavuga ngo umuntu kwaba ari harahaca aba akora ibibi menga ni nkozi y'ikibi mugabo ariko arashitse umugambi w'Imana wari kubajije rero tugihugu reka nje mperaho rero tuje muri kahise ku Burundi umuntu ariko arasoma ingene Burundi bwabaye no kuvuga ko haba hariho imiryango ikinjiranamo no kuvuga bagapfa ubwatsi bw'inka bagapfa ibiti bakoresha bagapfa aho barima bagaca bagwana hanyuma rero umuryango unesheje uwundi ugaca ufataho abo bakaba babaye abo muri wa muryango noneho kwaguka gushikaho rero haba ivyo bise mu gifaransa ngo royauté no kuvuga ubwami buto buto mugabo ubwo bwami rero burateba buba bunini gushikaho tuzi ivyo tuzi muri kahise ku Burundi aho bavuga ngo ubwami bwa ntare rushatsi cambara ntama aho uno munsi bizwi naho yatanguriye kuko ubuho barahubatse na zanzu baca bavuga ngo ni za UNESCO ahimatana baca avaho akagura ubwo bwami bwiwe gushika hafatanya n'ubwami bwa ruguru nkuko babivuga ugaca Burundi rero bwa Nyaburunga ikibazo rero umwuzukuruza wiwe ntare rugamba yaguye agaha Burundi ico twokwita anubwo hariho itandukaniro gato y'u Burundi tuzi no munsi uno munsi wewe nk'umukristo uri kurasengera Burundi ntuzi ko usengera Burundi bwashizweho na ntare rugamba kandi yashize ariko aragwana gose ikibazo rero yari kwakorera Imana canke yari kwakora ibibi yari mu mugambi w'Imana canke ntiyari mu mugambi w'Imana
uno munsi abasengera Uburundi bwose baravye kuri karute bafata izo mbibe zashizweho muri ubwo buryo no kuvuga rero umuntu abikunda atabikunda bari mu mugambi w'Imana ni vyiza rero kubikunda kugira ngo menye n'iki Imana igomba uco bikora igihugu rero nico kirimwe abantu bemera uburongozi bumwe kandi novuga gute bemera uburongozi bumwe bafise imbibe bemera ko ari izo z'igihugu cabo bose bakaba babihuriyemo abashobora kuba bari mu gihugu kimwe batandukanye mu migenzo batandukanye mu ndimi batandukanye n'ibindi uretse ko twebwe mu Burundi dufise ayo mahirwe yuko vyose biri hamwe yego mbega umukristo bakenewe mu itunganya ry'igihugu kubera iki umukristo rero ni wakenewe mu itunganya ry'igihugu kuko umenye gusenga aho rero niho hari ikibazo kinini agiye gusenga mbega atafise iyo ntego yo gutunganya igihugu abagiye gusengera iki kuko niho hari ikibazo ugiye gusengera iki ubufise iyihe mitwaro kuko nibaza yuko umukristo ubwa mbere imbere yuko aba umukristo aba ari umwene gihugu umunyagihugu afise ubwene gihugu mu gihugu abamo ico rero no kuvuga uhagarariye aho gusa ibiraba baba muri ico gihugu byose biba bimuraba kandi aha ni naho habera amakosa kenshi ugasanga hageze amatora bamwe bagira bati ibyo ntibindaba mugabo kibagira yuko utora udatora abaza kuguserukira mu nama nshinga amategeko bafata yose arakuraba urumva rero hoho ntaco bihindura dufatiye akarorero mu Burundi hoho nk'ubu uturavye ibibazo byinshi biri hagati y'uburongozi n'amashengero kubijanye n'amashengero yigenza kugira ngo ibintu bije ku murongo uco usanga umenga hari ugusekana mugabo ikuri nuko mbega abo bakristo bariko bigenza uko bikwiriye canke amategeko ariko araza nayo kubasubiza ku murongo canke nayo kubagirira nabi naho rero kugira ngo umenye ico usengera uvuye kuri kwa rwego rwa mbere guko ibiraba abantu bari mu gihugu cyose bose birakuraba nawe ubwa kabiri rero nuko uri umuntu ufise novuga ibikorwa bibiri nyamukuru hari hico cuko uri mu gihugu kuko dufatiye akarorero ku Bisirayeli hageze igihe bo ntibari no mu gihugu iwabo bari mu gihugu batwawe ari nyagano mu gihugu c'i Babuloni hanyuma n'ibintu byama bishikira abantu bose bahunze igihugu cabo bashitse iyo bahungiye bagize Imana bagashikayo baca basenga gose bamaze gusenga rero hanuzi kenshi buraza buba bwo butaba bwo mugabo babari ko bagira basubire mu gihugu kandi kenshi bazosubirayo neza ibintu byagutyo Abisirayeli rero nuko vyagenze haza ubuhanuzi buvuga yuko bagira basubire mu gihugu cabo noneho baca baja muri Babiloni babaho biteguriye gutaha kurusha kwitegura kuba muri ico gihugu Yeremiya rero Imana ikiramutumiramo ati bavuga babarire yuko ubwa mbere bakwiye gusengera igihugu barimwo kuko nicagira amahoro nabo bazogira amahoro icya kabiri babarire bicare bashike ubwa mbere abana babo abahungu n'abakobwa babarungike kubaka kandi bamaze kubashingira bace batangura rero kubaka ibisagara kubaka igisagara ryari jambo rishasha mu migenzo y'Abisirayeli kuko Abisirayeli kuva bavuye muri Egiputa babaho mu buryo bw'amahema bari abantu bazi yuko ari ingenzi noneho bashitse hoho i Babuloni bari bazi ko bahamara akanya gatoya baca baja ahantu baguma bazi ko bagira basubira inyuma Imana rero babera ati hariho imyaka 70 itegereza kubanza guhera uca wumva bavuze imyaka 70 hariho abagiye bakuze bapfiriyeyo iyo myaka 70 itarakwira yego hariho abavutse bashitseyo kumbura aribo bazoba muri iyo myaka 70 hariho nabari bakiri bato igihe bagenda iyo 70 yaheze kumbure batanguye gukura mugabo bazosubira mu gihugu no kuvuga rero ibyo byose biba biriko bibaraba yego
ico rero nico nariko ndavuga ngo umukristo agomba ko niba ari mu bugombe bw'Imana, haba mu isezerano rya kera haba muri shasha, hose duhamagarirwa gufasha abari ruhande yacu kugira ngo bamenye ukuri kw'Imana. Yesu rero wewe akagira ati ndabarungitse mu mahanga kugira ngo mubahindure abigishwa banje. Guhindura rero abigishwa ba Yesu abo turi kumwe, woca wibaza ni bande none turi kumwe. Ikosa rero kenshi mu ishengero rikunda kuba no kwibaza ngo nibajya baturi kumwe mu rusengero, bajya n'abigishwa ba Yesu niba bariko bariga neza. Abo Yesu rero duhamagarira guhindura abigishwa biwe n'abatari mu rusengero. No kuvuga rero ni chef de zone n'abajya bakorana, ni mustanteri, ni buramatari, ni bajya bose ku rwego rwose batari abantu b'Imana, batari abakristo. Ivyo rero niyo wabikora uca usanga ufise uruhara runini, kuko bica biza no muri bimwe rero byo guhava uja gufasha mu ngingo zo gushiraho amategeko ameze neza atuma abantu rero baba bigishwa ba Yesu. Irindi kosa rimwe rikunda gukorwa kenshi nuko abantu twibagira yuko twahamagariwe kuba abigana Yesu n'abigana biganye Yesu. No kuvuga abigishwa ba Yesu bamubonye, bamwumvise, bamukoze ko, abo nabo ni ba Yohane, ni ba Petero n'abandi. Uravye nk'igihe bafata Yesu, Petero yaragize ingorane gose. Eko kubera ibyamubaye ko bwa mbere bagiye babona sokoro y'inkota, kandi yaramaze imyaka 3 ari kumwe umwigisha yigisha amahoro gusa. Ico benshi baca bagifata ko ari intege nke za Petero. Mugabo imbere yuko yihakana Yesu canke n'igihe yihakana Yesu, Bibiliya iratwereka ko atari wenyene mu bigishwa, hariho uwundi bari kumwe yitwa Yohana. Uwo Yohana imbere yuko bashika aho Petero yihakana Yesu, yari yataye bavuga ngo mu kwiruka igiti cafashe impuzu yiwe aca yiruka amenya ari gusa. Mugabo kumburengira ngo yagarutse aratora uwo mutamana, ariko arashika ashitse rero wewe ntibamubajije ibibazo byinshi ko kubera yarazinanye n'umuryango wabo bategetsi bariko baraca imanza. Uca wumva rero yuko umuntu ari naho yoba ariko arakora ivyo bikorwa vy'Imana, biroroshe ugiye gusaba ikibanza caho urusengero ruzokubakwa ubibarira uwo muzinanye. Akwizigiraho ho n'ikindi kintu ati yo mwebwe turazi ko muri ko mukora ibyiza ivyo, kandi n'ivyatwese bica bigenda neza. Mugabe igihe ari umuntu aje batazi ibyiwe, uca wumva ibibazo ko biri. Ico ni cambere. Ca kabiri, igihe amategeko aba ariko araharigwa kuko aza gukorera kuri bose, igihe hoba hariho abantu bazi ivyo ayo mategeko azokorako muri vya bisata biraba kimwe umukristo ashira imbere, uca wumva ivyo abikoreye ko uwo nibaza ko abakoreye akoze igikorwa ku rwego rwo hejuru kurusha uriya azobikora. Akarorero no guha ni mu gihe ca Eliya. Eliya murazi ko hageze igihe nawe nyene akarambirwa, akamererwa nabi, agati akarira avuga ngo urabona Mana ni jewe jenyene nsigaye nibiki. Hanyuma Imana ikamubwira iti aho wihenze, je naribiki abandi bangana uko nuko. Ugiye muri Bibiliya kuraba abo Imana yavuga ko yibikiye, bari abantu banyegejwe n'umuentanda, no kuvuga umuntu ajejwe ubuzima bw'umwami, yizeye Imana mu mpisho. Hanyuma aragenda arababika ahantu abagaburiraho, biboneka ko yabagaburira mbere n'ivy'ibwami, abagaburiraho bararindira. Wewe ushobora gucugira uti none yaribarera ibwami ko yabaga. Ni bimwe rero twavuga ngo muri ibi igihe uri kurakorera Imana, hariho igihe usanga umengana amakosa yabaye, mugabo niba ayo makosa wayageze mwavuganye n'Imana
wubasha Imana yuko Imana iti fata ibi ubishire bariya bakozi banje uwo muntu bifatiye ibibazo araza kubyibaza n'ibindi mugabo we wubasha Imana iramenye kubigira urashobora kubipfungirwa urashobora kubizira mugabo igikuru niki nuko uzira ivyo canke nuko wubaha Imana naho rero nariko nderekana yuko niba umuntu yubaha Imana ashobora gukora ibintu vyiza vyo gushitsa neza bwa bugombe bw'Imana ni ciza ni na kimwe caba igihe Yesu yabambwa yiwo Bibiliya ivuga ngo ni Yosefu w'Arimatayi niwe yagiye gusaba ikiziga ca Yesu abigishwa bari batinye bose bahunze ko none ko wahora batabara ko bamwishe bose bari bagiye mugabo kuko ngo yari umwigishwa wo mwibanga kandi ari mu nzego zo hejuru aragira ati kiya kiziga ndagikeneye aca yongera gitwara mu ruhafu canke aho yari yateguye agira ivyo bica bihura neza n'ivyo ubuhanuzi bwari bwavuze no kuvuga rero umuntu w'Imana yitayeho ivy'igihugu ni haba ariko arashitsa neza ubugombe bw'Imana ndabona ko bahura n'intambwe zitandukanye mu gihe bari kwashitsa ubwo bugombe bw'Imana kwavuze ko umukristo ari umuntu akurikira iziniko za Yesu Kristo akabaho ubwo buzima kuko hano hanze urashobora gusanga hari ubundi buzima abantu bari kwarabaho ugasanga ari kahura n'ibibazo bitandukanye mushaka kutubwira kuntu ushaka kurenganiza ntambamye ahura nazo nagira ndagutwenge none bose buca babona ko ndagutwenze uvuze ngo hano hanze aho no kuvuga ko wamaze kuvuga ko abakristo barahandi atari hanze hariho umurongo rero uca hagati y'abakristo n'abatari abakristo ico ni naco kibazo kigoye gose kubera niba tuvuga rero ngo dukurikira Yesu canke twigana abigana Yesu aha ni naho handi hari intege nke mu nyigisho kenshi zitangwa kubera ico no kwita iragi Yesu yahaye ishengero yavuze ngo muzogira amageragezwa mu gifaransa bavuga ngo vous aurez des tribulations ni namageragezwa yo ku rwego rwo hejuru umva ariko aravuga ibizoba bati abanyizeye bazosenda abadayimoni bazokiza abagwaye bazorya n'ibirozi ntaco bazoba ico ni gice kimwe mugabo bazohura n'amageragezwa mugagaje bati ariko muhumure naranesheje abakristo rero ni naho duca twihendera kenshi ugasanga n'igihe turiko turavuga ubutumwa tubarira abantu ngo kwa Yesu ngo afise inyishu zose nivyo afise zose mugabo izatanze hari aho zitaba zihuye n'izo twe dushaka nubwo bugombe bw'Imana rero kuko ni naco gituma Yesu atwigisha gusengagira ati ntimwibagire guheza mubwa muti ubugombe bwawe bari bwo buba haba ubugombe bw'iwanje ariko bwawe igihe rero uwo mukristo ahuye n'ibibazo ega nabo bakurikiye Yesu barabivuze bati muranezerwa munashima Imana nimwageragezwa muhowe kuko mwizeye Imana hanyuma ugiye kuraba kahise kabo rero nibaza ko araho naho nyene twategerezwa kwiga ko neza muri abo babaye abahizi mu kwizera Imana ntibama bari mu gisirimba bariko baratamba ko banezerewe hari ibyo ubuzima bwo wasanga bafise ibibazo novuga bya misi yose ugaca usanga rero kugira ivyo bibazo sivyo byerekana ko utari mu nzira y'Imana ahubwo nibaza ko ari navyo cane cane byerekana kuri mu buntu bw'Imana dufata akarorero ka Mariya nyina wa Yesu kubera niwe Yesu yavuze ko byinshi gose kandi agira uno munsi na benshi bashira imbere y'abandi bose bizeye Imana
mamarayika aje akamubwira ati wowe rero burya ugiriwe ubuntu kandi n'ubu benshi barabiba ko agiriwe ubuntu mu bandi bagore bose n'ibindi ati wewe kuko ubuntu bw'Imana bukuje ko uzosama inda ya mpwemu yera n'ibindi n'ibindi. Abantu kenshi ntitwiyumvira ngo dugire ibyo batwigisha mu gifaransa ngo mise en situation, kuja muri kijya gihe nyene uwo muntu yari arimo ngo wiyumvire ibyo yaca yuyibaza canke ibyo yarimo. Maria muri kahise ka Israeli ntiyari bwumva undi mukobwa yatwaye inda ya mpwemu yera. Ico yarazi kimwe nuko umukobwa atwaye inda atafise umugabo baca mutera amabuye kugeza apfuye. Ico cyo yarakize. Hanyuma mugabo umumarayika aramubwira ati igitutu camwe mwira kizokuza ko bizogenda neza. Maria mu kubaha Imana agira ati ubugombe bw'Imana bushike. Yego. Mugabo ibikurikira nivyo bikwereka rero yuko ubwo bugombe bw'Imana buriko burashika. Maria ntiyabaye ubushizwe hejuru kurusha bose, kuko amezi nkane ageze ni hamwe imbanyi itanguye kwiyerekana. Luka ni wavyandika mu rupfasoni rwinshi avuga ngo yaciye aja kuramutsa inasenge kuko nawe yarakuriwe. Yego. Nyina wa Yohana Umubatizi. Mugabo mu majambo atomoye hagiye kuvuga ati yaciye ahunga kubera byari bitangiye gutera ibibazo. Hanyuma wibaze rero uko guhunga mbega yagiye ku murango vyagenze gute? Ico ntituciyumvira ko ngo twumve ingorane Maria yagize muri ico gihe. Ari mu mugambi w'Imana, ari mu bugombe bw'Imana, mugabo arahunze. Arashitse kwa Elizabeth, hanyuma mbere ibitangaza biraba bariko bararamukanya ngo abana batwaye bari kurukumba mu nda n'ibindi. Ibyo ni vyiza, mugabo ibikurikira niho hari ingorane. Hageze ko avuka ibyo dushikira tukagira imisi mikuru gose, mugabo wibajije Maria na Yosefu bo uko bari. Wibuke kwaho Yosefu yaciye agomba kumubenga. Mbere ngo mu rupfasoni rwinshi Bibiliya ivuga ngo kuyubaha Imana agomba kubigira mu mpisho. Mu mpisho ko kubera atashatse kumumaramaza ngo aca barira bose ati ga wa mufiance wanje n'ibindi. Mugabo ngo umumarayika acaza bara Yosefu ati ntugeze, amubarira ivyabariye Maria. Ja mu kibanza ca Yosefu. Uri fiance, umukobwa mufitanye mugambi ari bungenze. Mwatu ko biri kose ntujya nyene ntuhindura. Umwibaza ko uko kubaha Imana ishire mu kibanza nta wundi vyari bwabeho. Yego. Aba bantu babaye mu bibazo ca wibaza Yosefu umuryango we wamwibajijeho wote. Aho urongora ubukuriwe nta bandi bakobwa bari n'ibindi kuko mu miryango nuko vyama bigenda. Bamaze kuba hamwe, umwana aravutse, akivuka harabi ibintu bikomeye gose, mugabo bikomeye ni hagati yabo gusa kuko bari ahantu mu kagangara ko mwishamba. Abamarayika babasangaho, mbere n'abajya bavuga bari bavuye kure babasangaho bazanye ibyo gushikana. Mugabo aba bantu bari ahantu babuze indaro nyakuri. Abamarayika bararirimba biramera neza, mugabo nta babirorera, nta teka batewe muri ico gihe, nta bantu bari babizi kuko umwaka umwe uheze Yesu ntiyagize anniversaire nkuko babigira no muzi nko uzigira. Ibi tubizi haheze nk'imyaka 50 kuko abigishwa ba Yesu bari bazi ko batazopfa ngo niko yababariye. Hanyuma amaze kubona umwe apfuye, wa kabiri apfuye, ati ibyo twabonye tuvyandike bagabo, natwe turashobora gupfa. Nico gihe batangwe kuvuga ingene vyagenze, abantu rero batangura kumenya yavutse mu buryo bw'igitangaza gutyo. Abamarayika bari babivuze ibintu vya Cubona rero Maria Yosefu umumarayika ati
kuri umwana umuhungane kuko bagomba kumwica. Agiye muri Egiputa aho nta hashere yari hari ngo ibakire, babaye impunzi atawubakira. Uce wibaza bashitseyo inkuru zikabashikira ngo abana bose basumbuwe iwanyu n'abangana nawe barapfuye, ukabura umuvyeyi uzi yuko abo bose bapfuye kubera uwo mwana ufise. Wibaza ngo Mariya yaciye anezerwa ngo Imana ishimwe ndi mu mugambi w'Imana, yamana marira. Uko Luka niwe yasubiye kuvyandika akavuga ngo ayo majambo yose yeyagumya mu mutima akaguma yiyumvirako. Kuyiyumvirako ugiye kuraba ni cane kwibaza ibi bintu nibiki, nivyo Imana yarabivuze mugabo. Aho ni Yesu bari kumwe, umwana w'Imana yahunze. Umukristo rero ahunze ugacumenga isi irubamye. Uwo wakwirikiye yahunze. Bon, Yesu amaze imyaka 30 ngo yaciye ava mu muryango aja kuba mu nzu yari kumwe nabo bakorana bigishwa biwe. Hanyuma rero hagera igihe baronka inkuru yuko hari habateguye kumwica, baca baja kumuraba rero kugira ngo bamwongorere ati hunga bagira bakwica. Bagiye basanga abantu buzuye ntibamushikira. Ngo yari afise protocol imeze neza, barongorera umwe ati genda umubare ko mama wawe nabo muvukana bakukeneye. Urumva ntibari kumwana ati umubarire kandi ko kara kabanga bategereza kubika. Agiye bakabibarira Yesu ngo mama umuvyeyi wanje nabo tuvukana naba bariko barumva ijambo ry'Imana. Sinzi ko ushobora kwibaza ico wewe uvuga ngo ni deception, uko kuntu bahungabanye. Baje kumuburira barazi ko bagira bamwica. Uretse no kubumviriza novuga ngo arabatutse. Uwo ni Mariya nyina wa Yesu, nyina w'umwana w'Imana. Niba rero turi abakristo turiko turakwirikira Mariya, turiko turakwirikira Petero tuzi ibyamushikiye, turiko turakwirikira na Yohana tuzi ingene yamerewe nabi, niwe yapfuye atevye akuze gose, akaja muri Ile de Patmos aho yerekewe bijya yaciye yandika mu byahishuriwe, hajya yari apfunzwe, yavyanditse apfunzwe. None ko abo bose babonye ivyo, ni kubera ko no munsi inyigisho zivuga ngo uri muri Kristo ntagwara, nguye miyizeye Yesu, ntibigeru ntiduhindure Bibiliya, nitwige twumva ijambo ry'Imana ico rivuga. Abakristo baragwaye, Yesu turabona benshi yakijije, nabo kwe wa Petero n'abandi bara abantu bamwizeye, mugabo baragwaye, baranapfuye. Nabo bigishwa barapfuye kenshi bishwe, banafunzwe barahuye ego cyane. Uje kwa Yohana Umubatizi nawe yaragize ico kibazo kuko Yesu amaze kuvuga ico no kwita programme politique yiwe yaragiye gukora. Yavuze ko aje gukura abapfunzwe mu mabohero, ko aje gukiza abagwaye n'ibindi. Yohana aca bifata nkama, mugabe igihe bamupfunze yarahungabanye. Yohana Umubatizi aratuma abo bari kumwe ati genda mu mubaze Jesse ndavyumva neza. Ni wewe nyene canke turindira ubundi. Nukuvuga rero ibibazo twibazo no munsi vyanashitse kuba twitangiye imbere. Ntitubasumba, turi mu makanda yaho, dutegerezwa kubigana. Niba rero kwizera Imana bakaba barabaye abahizi, mugabe Imana yararetse ngo bageragezwe, twiciyemo n'ibintu bisanzwe cyane. Mugabo tugeragejwe kuko twizeye Imana, jambo cy'Imana riratubera ngo tunezerwe, kuko aho rero turiko turashitse ubugombe bw'Imana. Naha rero ico gukora si cyo gutuma tutageragezwa, tutagira intambamye, tutagira inkurikizi z'agakiza kacu. Ico ntuzona gisengere, kuko Yesu wenyine nico yavuze ati muzohura n'amageragezwa, ariko muhumure naranesheje. Yesu rero no mu isengesho rya nyuma yasengeye abigishwa bawe ati sindabasengeye ngo muve muri iyi si, ndabasengeye ngo muyibemwo nk'intama mu madubu, mu mabingira.
ariko mugira ubwenge nk'inzoka. Ubwo bwenge nk'inzoka rero nibwo dusabwa kugira ngo ejo ntiduhave duhorwa ko twakoze icaha, ko twakoze ikibi. Mugabo niyo twaba mu buntu bw'Imana, ni nka novuga ngo kontra n'amasezerano tuba dufitaniye n'Imana ko amagerageza ategerezwa kuza, kuko turi mubo tuzoba turiko turakora ibyo badashaka. Abo rero batabishaka kandi kenshi baba bafise ubwo burenganzira bwo gukora nabi, bwo kugira ibintu bo bibaza ko ari gukora neza. Umukristo rero yategerezwa kubimenya, ntibihungwa mwene ivyo ubibamwo, kuko abatwitangiye imbere babibayemo. Mugabo kandi nibyo vyatumye ishengero riguma rihagaze. Yego, murakoze cyane. Turabona ko umwanya uri kuraturega. Ndizera ko abadukurikiranye hari byinshi bakiriye nk'abakristo bashoboye gutahura yuko afite uruhara rudasanzwe mu itunganywa ry'igihugu, kandi mwerekanye neza yuko ibyo bahura navyo byose bahumure, Kristo ari muri bo niyo baneshereza. Yego cyane. Mbega mutwemereye ikindi gihe tukabatuma ko bya mubanda mutwagurira ku bijanye n'ibinyene muzoduha umwanya wa. Ego cyane, munyizeye nanje nzokwitaba. Murakoze namwe. Ndashimiye cyane no wese yekaraba television heritage, ntakekeranya ndazi yuko biciye umutumire wacu wakiriye ubwenge bw'Imana, wamenye inzira z'Imana, wamenye ko aho uri hose uhari kubw'umugambi w'Imana, kandi uhari nk'umukristo ugaragaza inyigisho za Kristo, abakubonye bose bakakubonamo wa muco w'Imana, gutyo ukamurikira benshi. Rero murakoze cyane, mugira ibihe byiza, naho utaha mu kindi kiganiro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace, ugizwe n'amashyirahamwe Rokristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro Abakunzi b'amahoro.